ababaye nyene ararira Fanny ababaye ararira keshi kandi niyaryohewe kandi akarira rero mu gihe yarari muri situation yo kubabara harya umugenzi agize ingorane nawe ubuzigize urumva yari umugenzi wawe mubabarana nawe bishitse akaba baravanye co bacari co gihe nyene bagize igihe umuntu wese agira igihe co guhura n'uyundi bakagira igihe co kuvana bishitse akaba baravanye navyo ntawo bigaya kandi nta nuwo bishima kuko biba bifise impamvu nta kintu kidafise impamvu yeah. Bamaze kuvana twabonye amapost atandukanye kwa Libert avuga yuko umufakazi series itarangiye bisigura yuko Libert amajambo mamwe nagenda umva ku bantu Libert yashaka yuko umufakazi series bandanya bimufashe kuguma apushinga ibintu vyiwe bice muri umufakazi series ariko film iza kurangira Libert bamwishe Libert aravuga ati hari ayandi masanamu batapostinze ico gihe cye yagaragaza arashira ku rubuga rwiwe kiye gihe habaye ikibazo gike hagati ya Fanny na Libert kuko hari ikintu batumvikanye ko hari amasanamu yashutinzwe muri shooting Libert yaragerageje kuyashira agaragara ariko ugerageje kuraba muri film umufakazi ayo masanamu ntiyagaragayemo Libert yaguma avuga ati hari utuntu tutarashooting baradushutinga dene yibaza ko biza kugaragara ariko n'ivyaba bikigaragaramo habaye ukutumvikana hagati y'abantu babiri habaye ikibazo gike nkunda guhura naco keshi kuba baravuze ngo dukora amafilme tureka uburaya nuko hari umuntu babonye mu buraya sinibaza ko byadukanye nkuko nyene hari umuntu babonye ariko nimwe bavuga ngo umuryango bumwe agatukisha umuryango namba hari umuntu abikora itavyarira muhira bampitishije kubera iki bya n'umuntu w'umuvyeyi sinzigera ndamutera akagere n'umunsi n'umwe star boy sino kwigera numva ngo ndamutuke canke iki uko biri kose arafise ahantu yamvanye niwe muntu nashikiye muri team yiwe just comment na nubu nihondi iyo nandikiye umuntu dukora nkamusaba ikiganiro nkabona aranyemereye buri gihe simbona yemereye jewe mbona ariko bwa Fanny Lavine ari abakobwa benshi ngaha bishikuga busohokana n'umutipe urabona nkaho ko duhuye no munsi gasanga turayaze birangiye hahiye umugani wa babanye urumva haca nkatomba enceinte haca nkwihomako uravyumva ngo ndongora tubana dukore mariage nawe ugasanga nta yindi shwa tugaca tubana uravyumva tugashika mu rugo ugasanga ni induru kandi iyo ntwara umwana nkavyara vyari ibintu bisanzwe umwana no murera nkamuguha canke nkamugumya nkabana n'ubundi muntu urumva ariko ugaca usanga nje kwihuta donc ntiwigeze unkunda kabisa rero nta rugo rw'abantu badakundana tube tubwizanya ukuri ariko harabavuga ati none hari akanoti ndajyayo ndakavuture nashaka reke kunga amahera arahera utarabona benshi bayarirana urayacikira Oi. Hello my people, abakunzi ba Star TV. I'm Starboy the Sheep. I like to support everybody. I love you too. If you love me, if you don't, I don't care. Supporting ibikorwa vyanje nivyo mba nifuza. This is Star TV, all the way from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. I'm Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Love in Town, Ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Lift. Ivyo ni ibikorwa bica kuri Star TV. Neza mbwa Star TV ndi kumwe n'umwe mu bigeme novuga yuko bari gukora cyane ku rwego rwa filme kandi se banabikora neza cyane. Twamenye muri filme novuga yuko icyakwa Fanny Lavine official ariko kuri no munsi amaze guca no mu zindi filme zitandukanye amaze kuronka n'ama certificate atandukanye ariko byinshi taza kwigaruka ko reka namwakire ku yindi ncuro mu bwa Star TV ntago ari ku ncuro ya mbere ariko mba numva ko yambaye turori ko unuzenya ku gapira sha wakwambaye amarori kwanza tukaraba ko bigwa n'amarori ite yambara kwanza yacumitemo hama turebe nona wambaye amarori ukuntu bumeze barangira ko mbere nuko kambere uzi ko kubereye sha merci kubadida wewe mugura musabakozi wa Star TV reka ndakure ko baramutse yambaye abakunzi ba Star TV ndabaramukije mwese mwe wese mu cubahiro ciwe amahoro y'Imana bane nawe ndabakumbuye sinzi ko mwari munkumbuye ariko kuri uno mwanya turahuye twaherukana kera peut-être ikikwari cyo gihe cyo guhura cyawe go n'amarori utora gatebe urabesha urarenze sha ntago ubibona se ubona gute biragutoka vyata
fresh. Yes, tikwe na muco twamumenye muri film Umufakazi series cyo kwa Fanny Lavine, ariko kuno munsi numwe mu bige maguma akora, tuko turamubona mu zindi zitandukanye, Samantha arimwo aho ni kwa Fanny Lavine. So biri gute rero? Biri neza. Umeze neza? Ameze neza cyane. Aho utuye bimeze fresh? Aho ntuye ni bon. Mu rugo imuyinga hoho bimeze gute? Simperutse ariko n'amahoro. Uri muri babandi bavuga ati naho dramatiyo duga Jesse nduga. Na jeje. Nzoduga ariko nzogaruka. Ariko biba ngombwa nyene ukaduga. N'ikindi gihe bitaba biri ngombwa. Hari inshuti yanje yambwiye ati tinaho Big Farious yoduga asanga ndamufana naho yoduga simusangayo na jenji Bujumbura. Na president araduze. Ariko reka kuduga gute? Ariko president hari naho hararenze. Bwiko ni ruguru. Ni ruguru mugabo. Buriya je hari ukuntu bavuga ngo ruguru. Je ko numbaye umenga sinza mbona ruguru hari. Ruguru. Kuko ugiye kuri centre mu yindi province usanga hatisa nk'abana b'Ibujumbura nyene. Ruguru rega impamvu hitwa ruguru nukuja yubanje kuduga. Ni haruguru mu bisanzwe. Ariko ni Bubanza bakunze kuvuga ngo ni ruguru. Si. Kandi Bubanza dukika. Iyo tekme twayisanze Bujumbura turi ruguru ntavyo twari tuzi. Tuzi ico babikuye. Mwabibonye nkabisha. Imvukira batubari. Yes, kumwe na muco igihe kirekire tudakorana. Nibaza yuko ari byinshi tugira tuganire. N'igihe kirekire novuga tudakorana. Nibuka yuko duheruka gukorana ikiganiro uyikorana Bakina Libert n'abandi batandukanye no munsi bari kwa Libert bamaze gukora imbuga zitandukanye. Uno munsi umaze igihe kitari gito uri kurakora, uri mu bantu baronse impamya bushobozi na cyane muri academy, no kuvuga yuko yazanywe na Libert bari kumwe na Fanny Lavine. Ariko muri bamwe baronse impamya bushobozi ari benshi bamaze kugura imbuga zabo, ariko kuno munsi muco urubuga rwe ntiturarubona. Hawuzi iki ni iki kitagenda neza kugira tubone dushe kubona urubuga rwa muco ndetse dushoye kubona n'ibikorwa bya muco. Baba ntari ko arafasha mu kazi nabo bazi kumufasha mu bikorwa vyiwe. Urakoze kumbaza ico kibazo. Abantu benshi barakunda kukimbaza. Hariho bamwe bibaza yuko kuba ntaragira YouTube channel yanje ari kubera ubunebwe canke ubukene canke iki. Nababwira ko hataragera. Ariko haragera igihe habaye hageze nzoyugurura. Harashobora no kugera hakabura uburyo cyo ugasanga nyene fise uwundi mugambi utuma ntarayugurura, ariko mu bihe ndi muri carrière yanje nzoyugurura. Reka turindire. Ariko n'ikibazo c'uburyo kirimo mugabo sico gikuru cane, kuko urashobora kugira uburyo ugaca ubukoresha ibitari ivyo. Ivyo bimaze kwegera muri bamwe novuga yuko bagerageje kugura imbuga zabo tutarabona na filme zabo, reka tuvuge baje bari muri academy, ukababaza ati mbega iyo bipfuwe bipfira he, iyo bikunze bikundira he? Ndabizi. Ubu bizi amakuru ubu yafite banda yafise kuko ngentamana nabo ngendanye nabo bimwe ndabizi nubwo atari byose, ariko iyo bagira ibyo babazi ndabizi kandi amakuru dufise umunsi wahabwa impamya bushobozi na cyane bivanye na formation mwari murimwo, urumwe mu bahawe ijyanuze nya certificate cyane ko bababwiye ati no certificate tubahaye ntago ari novuga yuko ni nk'urupapuro, ahubwo ivyo tubahaye bari byo mushira imbere. Ibi byo tubahaye n'ibintu bisanzwe cyane. Before ijya formation wari urimo iza gutuma uronka ijya certificate kuri wewe hari ico yunguye mu bumenyi bw'iwawe muri filme. Reka dufate muri filme kubera ko formation mwarimo yari yerekeye filme, produce amafilme iki n'iki n'ibindi bitandukanye. Formation wahawe hari ico yafashije muco na cyane usibye yuko hariho ubuhinga bumwe bumwe nongeyemwo mu bintu bijanye no gukora kuri terre canke ibintu vyose uzi bikorwa muri carrière ya cinema. Byinshi naravyungutse. Ikindi naco rujya rupapuro novuga rwamfashije gwiyongeye ko muri CV registifya CV yanje yose ikintu kijanye na cinema. Kubera ubundi bose barakina, nk'ubu ndashobora nko kuja hanze hashaka gukina mwaje makamputi nyene yo hanze urayibona. Sinogenda nababwira ngo ngo je ngo Numukinyi ngo genda murabe ngo narakinye ngo kwa Fanny Lavine ngo gurura ngo murabe wapi bijya nibisanzwe. Mugabo igihe ufise urupapuro uramwereka rukabanza rukakuvugira utaravuka.
ariko umunsi wahabwa impamya bushobozi hari amakuru yangezeho nka Starboy umunyarusaku avuga yuko Muco yo batashimye ukuntu yashizwe mu bana bakiza muri cinema bataranakina cinema n'abantu bashasha Muco ngo aramaze gukina umufakazi agiye mu bandi bana bakiri bato bakiza hari vyavuzwe yuko utavyakiriye neza ico cyo kivuga kwiki yo ayo makuru ni mashasha vraiment ntayo narinzi kuko narakuravye hano wari uri twari hariya kuri Marta Hotel hari umuntu menga ntiwishimye wotubwira ikintu cyari gitumye utishimye muri wewe yo nari nishimye ari kujyanye kaca bitu yako oya nari nishimye ni kujyanye ne ahantu nari nicaye hari hajyanye ne none sinari umunyeshuri je nabonye umenga wahinduye nyene oya wamenga wahinduye nyene agasura umunyeshure nari uwo kwicara hajyanye ne eda yaho nicanye na ba Constance ariko je nagumye nkuraba bujyanye kiriya gihe naragerageje kurunda kugira nshobore kugukoresha ikiganiro oya nari umunyeshure mu bandi nategetswe kwicaranye naho nategetswe kwicara ni nkuko naho bari kunshira hanze essentiel ko ari gutora certificate uretse ko bakoze batanshize hanze ariko amakuru yo twari tuyafise nukuri ayo makuru Starboy ntayonze nanka kubesha cya makuru nari mvise yavuga yuko hari ikintu mutahurije ko nari batigiza gutuma wumva nyene utameze neza muri kiya gihe ariko murahabwa ama certificate of course oya sino murenganya vraiment reka tuje nyene kuri ico kibazo nyene imbere ko tuzakugaruka ku bindi bibazo mfise hagati ya Libert ndetse na Fanny Lavine novuga yuko bamaze kuvana bashobora kuba bavanye kubw'ibikorwa ugasanga no muri vie privé baravanye vie privé urazi hari gihe usanga tutayimenya ivyo abantu bavuga ugasanga siko biri ukuvanura hagati ya Libert ndetse na Fanny Lavine kuri wo kuvuga kwiki hoba hari hageze yuko Libert avana na Fanny Lavine canke nimba hari ikibazo cyatumye Fanny Lavine avana na Libert kuko reka tuvuge yuko ukuze buri kintu cyose ubukibona ushaka kuduha umuco na cyane abantu baradukirana bumve neza umuntu yari hagufi ya Libert na Fanny icyo avuga kimuvuyemo of course okay kuba baravanye ndumva abantu babivuga kandi ndabibona nka kujya nabo babibona ariko mu gihe Fanny Lavine ataricara ahantu atubwire idonido canke Libert ayicara ahantu atubwire idonido reka twibwire ivyo bintu mugato reke kubiha agaciro duce tubifata nyene nkaho umenga nivyo niyo vyarashitse bakaba baravanye ndiko ndasipoza bishitse bakaba baravanye co bacari co gihe nyene bagize igihe umuntu wese agira igihe co guhura n'uyundi bakagira igihe co kuvana bishitse bakaba baravanye navyo ntawo bigaya kandi nta nuwo bishima kuko biba bifise impamvu nta kintu kidafise impamvu ariko inyuma yo kuvuga ko bavanye twagiye tubona ibiganiro bitandukanye umuntu wese wabaza hagati ya Fanny ndetse na Libert ukabaza ati none habaye ikibazo giki umwaka avuga ati ngo ari cyo yamfashije nanje ari cyo namufashije bamaze kuvana twabonye amapost atandukanye kwa Libert avuga yuko umufakazi series itarangiye bisigura yuko Libert amajambo mamwe nagenda ndumva ku bantu Libert yashaka yuko umufakazi series bandanya bimufashe kuguma apushinga ibintu vyiwe bice muri umufakazi series ariko film za kurangira Libert bamwishe Libert aravuga ati hari ayandi masanamu batapostinze ico gihe cyaje yagaragaza arashira ku rubuga rwiwe kiye gihe habaye ikibazo giki hagati ya Fanny na Libert kuko hari ikintu batumvikanye ko hari amasanamu yashutinzwe muri shooting Libert yaragerageje kwashira agaragara ariko ugerageje kuraba muri film umufakazi ayo masanamu ntiyagaragayemo Libert yaguma avuga ati hari utuntu tutarashootinga baradushutinga dene yibaza ko biza kugaragara ariko n'ivyaba bikigaragaramo habaye ukutumvikana hagati y'abantu babiri habaye ikibazo giki ubwo nyene numva habaye ukutumvikana ngirango wabivuze oya hari ukutumvikana ariko kwaguhagaze ku kintu Starboy nukuri bajya abantu nta kintu kirekire ndabiziko nta kintu kirekire ndabiziko ahubwo numva hariho byinshi unandusha shora kubuzi na byinshi no kunandusha oya kandi wowe muri kumwe no muri filme mu gihe Libert bayikorana na Fanny Lavine ikintu Libert ayivuzeko ndafise 50% kucemera n'ikintu kandi Fanny Lavine abivuzeko ndagira 50% yo kuvyemera urumva isigaye niyo kubihakana muga mu gihe bavuze kimwe bose bakagihurizako ndavyemera 100%. Rero mu gihe ikintu batagihuriyeko sishora kucemera 100%. Kimwe ni umwe avuze ni 50, uwundi avuze ni 50, umwe aje akonfirma ivyo uwundi ni 100%. Rero mu gihe ikintu cavuze umuntu umwe candindirira hamwe nawe wacumvise
hama tukaraba nyene tukumva ko ari vyo nuko bitari biri vyo muga twe mu gihe nk'abantu baravye filme tubonye finale ubwo nyene ni finale ariko urumva ko hari ibintu vyakuwemwo ntawamenya ntawubizi hano usanga n'agasene kiwawe kari munsi oya je nasohotse mu mufakazi kera wari wanje vyari vyaheze kare byari vyarangiye ariko numva shika kumenya imigenderanire hagati ya Fanny na Libert ugitangura kugerayo n'imigenderanire hagati ya Fanny na Libert ubu ngubu Libert ashaka kwisokora cyangwa ashaka kuva muri umufakazi sezi cyangwa novuga ko yakuwemwo imigenderanire yabo yari imeze gute hagati y'abantu babiri imigenderanire yabo je nkishikayo uribuka dukora n'ikiganiro sindabihakana bari kumwe bakorana ndibukumbaza n'ibintu bimwe kuri bo nkakubwira ati ya ko twaririrwana ikindi kintu naco utamenye je nari maze imisi tari mike ntariko ndakora narakora muga ntizasohoka zo nakozemwo n'iziriko zirasohoka ubu donc ntitwamarana umwanya munini ya cane hariho ibintu vyinshi nanje numva nk'abandi parce que nta kintu narinjejwe muri twafa kuburyo bonyicari kantu bakambwira ibiriko bija mbere nari umukinyi nk'abandi urumva nta nama yaba ngo bampamagare ngo wumve ngo bimeze nk'uko oya nivyashika gukora amatohoza ati reka nkora amatohoza ndabe ko ibi ngibi biri kuvuga ko ari byo amatohoza nubwo noba narayakoze nta cemeza cyo ndayafitiye urumva nta mvo zo kuyasohora hari umutipe aheruka gupostinga avuga ati ni mukina amafilme mureke uburaya iryo jambo rifise icyo risigura haraba mwo mukora umwuga umwe boba bari mu buraya filme novuga bazishize inyuma ico kibazo nkunda guhura naco kenshi kuba baravuze ngo dukora amafilme tureke uburaya nuko hari umuntu babonye mu buraya sinibaza ko vyadukanye nkuko nyene hari umuntu babonye ariko nyine bavuga ngo umuryango bumwe agatukisha umuryango namba hari umuntu abikora ico nzi nta muntu abikorera kuri set nta muntu aja gukora ubwo buraya bariko barakina uko biba kose ni hanze ni hanze ariko hariyo inkwezi y'amabi y'amarere inkwezi y'amarere hari inkwezi y'amarere jera afise icamazu no munsi hari inkwezi y'amarere ugasanga hari ikintu gikweze buri kintu cyose kuko ni umuntu kugira aje mu kibuga nuko aba yakoze entraînement narabivuze turi abantu nk'abandi guys ntituraba marayika turi abantu nk'abandi ahubwo mfise ikibazo gute bakunda kuvuga ngo abakinyi ba filme ngo ni maraya ngo ni iki yo basanze aho izindi maraya ziri baba ari abakinyi ba filme gusa ibi bintu turabikora n'akazi uzi impamvu mwebwe urumva ariko ntivyica kamere iri mu muntu mw'uwo mwanya rero mu gihe umuntu yaraha ni nkuko hari abapasiteri dukinana bavamwo bakaja kuvuga ubutumwa iriya deja kino suppose porque bijya bintu muba murimwo muba muri mu kibanza cyaba abantu babikora baca bibaza rega ati ivyo murimwo ni yasaramu ajya ni ya masketch twakina ku ishure gusa nuko bica kuri ecran ya television canke ya telefone bijya ni ya masketch dukina mu ma eglise mu kwigisha abantu guys ivyo bintu bamureka kuvyitiranya si nk'umuntu duhura kanya ngo umukozi w'ikibi ahubwo babona ari uri inkozi y'ikibi uri umuntu mubi kabisa ego sinobeza kose ngo ndabasympathize ubwo nyene nayo ni society rimwe abantu bose rimwe abantu bose sindaya gusa zirimwo n'abasuma bariyo n'abasenzi kandi bariyo bose bariyo kabisa ni society rero nk'izindi zose abavuga ko nace cyane ko abakinyi ba filme mutikoza imisore y'i Burundi kubera ko imisore yo mu Burundi ngo atamafaranga igira ngo nace cyane ko mumaze kugaragara ku ma YouTube channel atandukanye mubona na benshi batandukanye kandi beza ndetse bafise n'agafaranga ngo ntimwikoza ngo abana b'igihugu ngo basanzwe batuye hano na benshi twababonye abakinyi ba filme bari kurongorwa n'aba diaspora bagakora etat civil kamara nk'imyaka 5 atarakora ubukwe icyo cyo tukivuga kwiki ese twebwe abarundi mwamukuye kudufata uko twe twicaye hano nagira mwari mukuye kutubungabunga kugira natwe tubeho ni choix iri personnel ku muntu wari we wese ahubwo mfise ikibazo eske mwe mwatudraga niba bakoraho niba bikoze namba bavuze uko naje nishizemwo sinikuye urumva bavuge muri rusange eske muratudraga ese uri kurakurikirana Star TV uhora umudraga Star boy gabaje wakwanditse commentaire amatwigende so nibaza ko
umuga turimwo abantu batahura ni nka jewe muga abantu baze baratahura iyo umaze kumenyekana ni nka jewe nkundanye n'umuntu biramaze kumbako ugasanga umuntu aragiye ku nk'umusheri wanje aragiye kwereka umuntu ati turakundana nguyungu waje akavuga ibintu ntanzi cyo kirara yakaraga mu shatsi nigumira muhira sinja mu kabare ugasanga umuntu arakwambitse ibara guys abantu bakora ivyo bintu kandi je abantu babikora kenshi ndabamenya ariko je naco babintwara ikindi naco impamvu bavuze ngo abakobwa bo muri cinema canke abahungu baho ngo bakundana n'aba diaspora abantu bari hanze basha nuko muba mutuzi ni kubera muba mutuzi donc turi inyenyeri turi ahantu haboneka inyenyeri ahantu umuntu wese arayibona star urumva turi ahantu haboneka uba mwatubonye sino mariage z'aba diaspora ntizirwa ziraba ngaha ahubwo ntimuba mubazi nuko nyene muba mwatumenye sino mariage mbona yirirwa araba ikibazo ngo harimo ngo abamama ngo bagiye ngo kubagabo ngo mu nyuma ngo barata abagabo babo ngo kubera ngo cinema oya ziba ari divorce nk'izindi zose ziba ari divorce nk'izindi zose kubera ubu buzima simbona ko hari ico busana n'ubwo mu rugo cane kuri muco wovyarira muhira ikibondo canke wokora mariage hakaba divorce muri ivyo bintu bibiri wumva wokunde cyane bampitishije kubera iki utifuza divorce mugabo wakoze akamariage wambaye kayaga kanzu okay urumva ukuntu bimeze kandi ico kintu Star Boy reka tukivugeko mbere banigorora mere neza manza wigorore neza nyine umere fresh ico kintu mbajije ico kibazo abantu benshi turakunda guhura naco sinikuyemwo ko yananje ndo mukobwa gusa nyene hari bavuga ngo inkoni kubise mukeba urayitora kayirenza urugo ari abakobwa benshi ngaha bishikuga gusohokana n'umutipe urabona nkaho ko duhuye no munsi gasanga turayaze birangiye hahiye umugani wa babanye urumva haca nkatomba enceinte haca nkwihomako uravyumva ngo ndongora tubana dukore mariage nawe ugasanga nta yindi shwa tugaca tubana uravyumva tugashika mu rugo ugasanga ni induru kandi iyo ntwara umwana nkavyara vyari ibintu bisanzwe umwana no murera nkamuguha canke nkamugumya nkabana n'ubundi muntu urumva ariko ugaca usanga nje kwihuta donc ntiwigeze unkunda kabisa rero nta rugo rw'abantu badakundana tube tubwizanya ukuri ariko harabavuga ati none hari akanoti ndajyayo ndakavuture nashaka reke kunga amahera arahera utarabona benshi bayarirana urayacikira amafaranga arahera bakarira bayafise bakiyahura bayasiga kandi n'igihe n'umusi bazopfa bakazobahamba mu kantu kangana ubusa rero urugo rwiza nivyo ni juru vraiment mama babivugana kandi turabibona ni juru rito igobana n'umugabo mukundana peu importe la situation mubayemwo iki canke iki mufise urukundo n'amabiri zose muri bibirangwa gweneye nako niko ruganje mu bisanzwe mufise urukundo ntaco bitwaye ariko yo gutunga amafaranga n'umuntu ntimuvugana nta nuko mwana sohokana Star Boy ugasanga ufise imodoka ntibuyigendanemwo n'umugore wawe cyaka kugira mugiye gusenga ngo buragenda ndaje vyumva hari amafaranga kukazakora ntashaka ko banakubona mugango hari amafaranga oya uvuze urukundo numva no kibaza kino kintu kubaho n'umuntu mukundana mubana mu rugo mwubahana ariko mufungura nka kabiri mu ndwi no kubana n'umuntu agwa buri kintu cyose mugaba kuvanga ariko atacubura akaguhereza buri kintu cyose atacubura mugakuvanga vraiment ebana izindi dema akama yasumye yakubise ubumeka bwinshi bubido no kubana n'umuntu akugaburira kabiri mu ndwi mugaba gukunda vraiment difference irimwo muhiri wanyu buryo uba warajyo uba warajyo karyama icuba wagiye kurondera kuwa mugabo niconye na jana muri make misyo yakujanye yabaye interrompi cyane misyo yakujanye ntibiri kiracamwo nikijya uba wagiye urondera umugabo mu bisanzwe ariko nawe ntawurose ya rero tuze dutandukanye muri ico gerero wowe wocuja no canja he okwirarira ubusa ukajya kabiri mu upfu murara ubusa mu gukararana amahoro ariko wagira amahoro umuntu akiko kirakubita nutse ko bavuga ati akora mu nda ariko ubufise umuntu akubwira ati hangane ejo tuzoza erega n'uwo afise inoti arakubwira ati hangane mbwa uyifitiye izindi nana aya shawo ubibona utarabibona nyene ubwo ntibiba bihari ugasangira n'abandi rega Imana yavuze dusabikane nugusharinga rero oya hari ibintu bidasangirwa je nama ndabaho nyene nk'iyuri umukobwa ukabona umumeke wawe yagucitinze ukamenya umubundi mukobwa basohokana nturyama
ntusinzira kandi Karabaye ugataha iwe nawe utaha iwanyu ibaze rero umugabo mubana mu nzu ukamenya atasohokana na kajya gakobwa uribaza mugabo ikintu umaze kuraba abakobwa nibo bashavura cyane iyo bumvise ko umugabo wawe yajyamanye n'umuntu umugabo n'umugabo yagushikanye mu rugo yo gutema yo nagucumita umugabo yonakwica hose biriyo ariko vraiment ivyo bintu tubirabe umuntu atwaye inda simpaka ngo ucugira mariage n'umuntu mutari mu bigambiri kuvyara nyene vyashitse uravyara ukarera ubuzima bukabandanya ukagira amahoro ukibako ukazoronka n'uyundi mu gihe wawundi atari uwiwawe mugabo umaze kumujako mutigeze mukundana uza kwitwa ibintu vyo bibiri witwa umufiyemere ukitwa n'igisohokanzu mugabo mu gihe wahisemo ukavyara ukavuga ati hinge ndindira ariko ubu n'umunsi bavuga ngo umufiyemere ngo niwe ushikiriwe good hano mu gisagara cya Bujumbura nsigaye mbona bavyiharate ngo fiyemere ni original nta ubitsi biravana n'umuntu uca nk'abapapa bagize mariage cyo gituma ngo umupapa yango kera abapapa baratinya kwambara impeta mugabo barazambara kugira abana bataraba bafiyemere cyangwa batari baruka kugira babirukeho ivyo bigezweho hano mu gisagara cya ngo nibo bamenyereye kurondera ngo nibo baza ati buri inzara irahari ureka ngo n'umwigemeze ndamukura mu nzara si Bujumbura gusa ico kibazo gihanze isi hari iwanyu hari inzara ntavyonzi ntazo ndabona nazo ndabona kandi ariyo ziva kandi werega ni mumaze iminsi muyinga muranjaho nyene rimwe nyene gusa nyene ko merukayo kera muri Fevrier umenga merukayo ndakwigira muri happiness kwatiye yego turi kumwe na Muco muri umwanya ariko aradukurikirana ibikorwa byawe bihagaze gute neze na neza uri hehe uba bibaza yuko uri kura cyo muri filme Samantha kwa Fanny ugasanga hariho n'ahandi utariko turamenya kuri kuragaragara ariko bivuye muri urashaka kutubwira muri uno mwanya ibikorwa byawe bihagaze gute uri hehe na hehe vyipanze gute na cyane ko ndibaza ko warangije ishuri ni kuri kurambira kuri rukagira ushobora gusoma igitabo kuri university kandi much respect congratulations thank you uno munsi uhagaze he bimeze gute ibikorwa byawe vya misi yose uno munsi sinahinduye umurongo sinahinduye ikibanza ndi muri 3 fanyene n'uyu munsi ndi kumwe na Fanny Lavine n'uwundi muntu wese wari we wese yonkenera ndi libre ndahari ndi dispo ndahari vraiment karibu ndiko ngaragara muri gezaho yo kwa Fanny Lavine isohoka kwa gatanu saa 3 no muri Samantha isohoka lendi naho nyene saa 3 gusa sindatangura izo ndimwe ntiziratangura gusohoka no mu yandi maprojet menshi Fanny Lavine bari karategura yose ndimwo ariko numva shaka kino kintu uzugihagarare ko cyane Fanny n'umuntu azwi n'umuntu uvuga yuko asanzwe hana promotion amazi kandi si umuntu muzokwamana igihe cyose ushobora kuzicarana nawe umubwira ati Fanny reka ngusabe kino nimva hano uzamfashe promotion kugira nanje uze wibagira ibi nabi zabaye hagati yanjye nawe basi nimva hanga uzumfashe promotion kugira nanje ntera imbere nko gutembera kuko turamaze kubona ni nka jewe ahantu navuye nta promotion bigeze bama gushika n'ubu abantu novuga yuko simvuge ngo barangwanya bangwanya birabasha Imana ntingwanya ahantu henshi dukunze kuva nibigera badushigikira ahubwo bashaka ko tugwa ndashaka kino kintu zo kwicarane nawe yage nawe uvuga ati Fanny kandi azaza kora kino kiganiro ati uzumfashe nimva hano ushigikire kugira nanje ntera imbere kandi nibaza yuko ninatera imbere burya bazoshimira wowe ijyambere yuko hajya iyo ufashije umuntu agatera imbere nubwo batogushimira nubwo abantu batobimenya kuko abantu benshi badufasha abantu ntibabamenye abantu bashaka kutabimenya mugabo we ukicara ahantu ukavuga ati wow ujya muntu ni kubganje kubw'ivyo rero ujya n'umuntu w'umuvyeyi sinzigera ndamutera akagere n'umunsi n'umwe star boy sinokwigera numva ngo ndamutuke canke iki uko biri kose arafise ahantu yamvanye niwe muntu nashikiye muri timu yiwe just comment na nubu ni hondi iyo nandikiye umuntu dukora nkamusaba ikiganiro nkabona aranyemereye buri gihe simbona yemereye jewe mbona ari kubwa Fanny Lavine kuko nta mu journaliste nimwe twahuye atari wa mumpranseko uwo ari we wese narashaka kwandikira umuntu turakorana ikiganiro na jewe ariko nuko wari wambonye umunsi wa mbere nakubonye kwa Fanny niho wari wambonye nikubwiwe ibintu byose romfise ndabikeshawe shobora kumubwira ngo ninsohoka ngo uzumfasha akavyemera ariko mu mutima atabiriyo ariko nitwanavana kuko simpaka dusaza nivyo tuba tubizi ico umutima wiwe uzomubwira gukora aza kinkorere yego
tugeze kubona ikiganiro kigaragara kuri YouTube channel ariko ararira Fanny. Iyo ubonye nka Fanny ariko ararira umuntu mubanye neza muri wowe vyakira gute? Ababaye nyene ararira. Fanny ababaye ararira keshi kandi niyo aryohewe kandi akarira. Rero mu gihe yarari muri situation yo kubabara harya umugenzi agize ingorane nawe ubuzigize. Urumva yari umugenzi wawe mubabarana nawe. Aryohewe kandi mukaryoherwana nawe. Yabirambabaza nkagira homo nkumva nyene ndababaye muri jewe ariko nyene mu gihe ataco ndi bubikoreko ndamubwira ati be strong. Muco ari ikintu waba wifuza gushiza abakunzi ba Star TV nigeze ndakubaza mu kiganiro twakoranye. Tugeze buriya mu minota 28 hari ikintu ntuba nakubakije waba wifuza gushikiriza abakunzi ba Star TV? Ikintu cyane nawe ntuba nta kikubakije nk'intererano cyangwa icyo wifuza ko basupportinga ya ikintu nifuza ko bamfasha. Ikintu ca mbere nukunkurikirana. Kunkurikirana kuri Facebook yanje na Muco Official. Basanzwe babikora umfisa ababone benshi nubwo bwa mbere bampakinze. Barayihakinze afise 4K nkiri mushaje. No musufise bangana. Ubu mfise 5,300. Wow, congratulations. Bankurikirane bamfashe bansupportinge no mu bundi buryo. Na cyane ko n'umunsi wa create ivyawe bazobibona hajya nyine. Umunsi na create ivyanje. Impamvu ni nyinshi zituma ntabicreate. Harimo uburyo. Harimo umwanya. Nibindi nyene biba biraho mugabo n'ikintu c'uburyo kirimo ubuzovyuka kumva impwemu yiwe imubwira kumfasha kunshigikira mu bisanzwe azanshigikire biciye kuri Star TV. Kindi naco no basaba nukubandanya nyene nabo bagushigikira ndakurikirana ibiganiro vyawe uri mu ba journaliste bangaha vraiment ariko barakora. Merci beaucoup. Bakora kandi ndabivuze hari umuntu nka jewe dufate saba ikiganiro nk'iki kiganiro ndibuka nico nakubwiye ati tuzokora ndagusaba kandi nta minsi 30 hetse oya kandi ntiwangoye kandi arabo muranda vyima hari abantu hora uvyima cyane bivana n'ukuntu mubanye n'umuntu bivana n'umubano rero umubano nico kintu ca mbere mu mubanire neza nawe kandi akubanire neza ntimwumva amajambo y'abantu baza kumubabwira nabi turabizi niko bimeze mushaka muzomvuge nabi niko bimeze umuntu wese arafise ukuntu avuga uyundi afise ico ashaka gushikako rero wewe nivyo n'umuntu najewe kandi n'umuntu birashika umuntu akagwa mu ntege nke agakora ikintu kitari ciza ariko ibuka vya vyiza yakoze basi umukundira ivyo ureke gufata ikintu kibi kimwe guca ugihagararako. Numva ariyo message nobaha ahasigaye mukomeze kudukurikirana kuri Fanny Lavine Official. Turiko dukora ibintu vyinshi kandi bisa neza nyene mu mukunda ataco mu mukundi kabisa kuko no kumwanka araba mwanka ataco bamwanki na cyane cyane bamwanse ntibarabiwe ni nkajewe nabanyase kandi ntibarabanje kabisa ukunze umuntu hari cyo umukundiye nta kiburu zamwanga n'ukunda umuntu ataco umukundiye icyo azabura cyose uzabumukunda naho azaba ikimuguzo kumumukunda mukore n'ubukwe ibintu bigende fresh. My name is Starboy the Sheep. I like to support everybody in our country.